kwa Xabi Alonso novuga ngo ariko arahitamwo amahitamo avuga ati nyuma yo gukina inkino novuga ngo zitandukanye za Champions League ndavuga ukazana ugakina inkino novuga ngo zande za La Liga zishaka nashaka gushika kuri kugeza muri kano kaje shika kuri indwi muri equipe yitwa Real Madrid ngo Xabi Alonso tumaze ibisi ko turabona ko ariko aragerageza novuga ngo ubuhinga bwo gushobora kuba ariko ariyumvira avuga ngo mbega ko n'umunsi nokinisha system imeze gute n'umunsi ndiyumvira kuba nkinisha umukenyi novuga ngo wabane batatu nkimvura n'umunsi ugasanga ko ndahindagura ugasanga ko yakica kintu batandukanye rero kugeza muri kano kana uvuga ngo ni no equipe itwara Real Madrid Xabi Alonso kugeza nabona ashaka amaze ko afata ikibanza novuga ngo ciwe ca mbere ariko bava kubitandukanye kuko ariko ikintu tubikesha inyamakuru gisanzwe cegera no equipe yitwa Real Madrid ndavuga ngo Marca ariko kiravuye yuko witwa Xabi Alonso atari kariyumvira ingene atarabona neza umukino uvuga ngo nako abakinnyi karakinisha hagati mu ko bafise akiba batandukanye twauriye Chouameni bafise novuga ngo Fede Valverde bafise novuga ngo Arda Güler bafise na twa Jude Bellingham niyo mazina novuga ngo ariko araza imbere gusumba andi mazina rero muri equipe itwa Real Madrid nuko witwa Xabi Alonso yiwe karagira amakinga avuga ati mbega kuno munsi ndaza kuba nkinisha Arda Güler hagati mu ko nabazi ko ndavuga mbega kuno munsi ndaza kuba nkinisha twa Jude Bellingham mu nkino zitandukanye ngo muri equipe itwa Real Madrid hakora avuga amajambo bakomeye Arda Güler, Jude Bellingham, Patrick ngo ntibaramenya neza umukino uvuga ngo bariko rimvira tudakinisha mu masystem yitwa Xabi Alonso. Ni ibintu bigaragara cyane gose ko uravye imikino ya equipe ya Real Madrid ndetse n'imikino ya Xabi Alonso kugeza kano kanya si Arda gusa ahubwo no muri rusangi n'umukino wa Xabi Alonso nawe nyine ku ruhande rwiwe ntaramara kuwutora kubera ko uwo munsi tuzi neza ngo Franco Mastatones kaguma ba mukinyi titire muri club ntituzi nimba Rodrigo Goza adashaka kuza mu kibuga ijoro rya kero Rodrigo yatanze televiziyo aravuga ngo igihe Xabi ashika muri club ya Madrid yarambajije ngo nako yarambwiye ngo ndabizi neza ko prefera gukina ku ruhande rw'iburyo kuruta gukina ku ruhande rw'ibubamfu ariko mugabo hari igihe nzo gukenera ko ushobora kumfasha mu mpande zose Rodrigo aramubwira ngo nivyo nditeguye muri buri kibanzo cyo kwifuza kunginishamo kugira ngo ushobore gufasha equipe yanje byumvikana ngo ntituzi neza kugeza aka kanya ngo Xabi Alonso ariko arategura iki ndetse ni nakimwe mu bintu nagumye mvuga keshi navuga ngo umunsi birasa canke biranagaragara ko umukino wa Xabi utubakiye gusa ku byo Xabi ashobora gukora canke se kubona naribonye bwiwe ahubwo biza no kubakira kuri situation z'abakinyi bagiye batandukanye mu nyubako za Xabi uravye kuva sezi gitangura biragaragara ko nta kintu gikomeye cyane aragira ko kubera ko abakinyi bagumye bamwinjirira ko bakamwinjirira ko atari abakinyi batanguranye na equipe kandi nabari bahari cyangwa se abo bari batanguranye bagaca bagira imvune bakaroshita kubuje tarigera aronka umwanya wa nyawo gutegura abakinyi ngo ashobore kubona mu kino kibanza ndagifitiye naka kino ndagifitiye naka uwo munsi yaratangiye gusa nugira miriri stable uwo munsi ufise Arda Güler afise ibitsindo bitatu na pass zigira kuri zine uyu munsi ufise Federico Valverde urikora mukinisha nk'umukinyi n'ivyo akina hagati mugabo akina zibira cyo kimwe n'umugabo yitwa Roy Chouameni mugabo bivanye n'ibintu kanaka bigiye bitandukanye cyane kubura abakinyi biragusaba ko Fede umukura hagati ukamujana kumukinisha kuri zibiri byumvikana ibiriko biraba byose ni haragira ko Xabi Alonso agira ahantu avuge ngo equipe yanje ya Real Madrid umushinga cyangwa ibintu ngiye gukora ko nibi ubwo iyo mbaje ikibazo ngo hagati ya Arda na Jude ninde mukinya ashobora gutangura mu kibuga kugeza uyu munsi novuga ko atarigira aboneka kubera ko Jude nzi karite ziwe ko ari karite zirenze kure inshuro zirenga hafi ngira ngo zibiri izumugabo bitwa Arda Güler mugabo kugeza aka kanya nezira canke nemera ko Arda hari imfashanya atanga mu kibuga canke amazigi yafasha mu kibuga kuruta Jude Bellingham amaze gufasha equipe ya Real Madrid ubwo nakabaye mvuga ngo ni Jude nako ni Arda Güler mugabo bivanye n'ivyo nzi kuri Jude byumvikana ngo nta ngingo nimwe uyu mugabo witwa Xabi ufata ivuga ngo ni ntabanduka kuri bano bakinyi bose ego bitiriza kugumamo amakenga nibaza ngo ninde mukinya zoza ahubwo je ku bwanje mba mbona nisunze karita za Jude Bellingham n'ivyo atanguye kuzanana muri kino gihe par exemple fatiye kuri no match baruka gukina no vuga ngo no prefera ko umugabo yitwa Xabi Alonso ahindura umukenyi urukuruta uko ahindura umukinyi kubera ko Arda n'umukinyi ari mu kibuga amaze gutangura gufatana canke gutora inzira n'abakinyi bagiye batandukanye bagenzi we nka Kylian Mbappé ndetse n'umugabo witwa Vinicius Junior mu mikino bakina kugeza ubu rero ko wanashaka abakinyi batatu Vinicius Junior Kylian Mbappé na Arda Güler ari abakinyi uvuga ngo bafise n'uvuga ngo statistics ziko zirivugira kugeza abandi bakinyi bose cyane
nohitamo rero je kubwanje kwahindura system doje agafuma je agaruka ku mukenyero wabande bane batatu nako bane babiri hakuja ku mukenyero novuga ngo uza gutuma Ardagire ndamwicereka ndamushira hanze aho nawe twumva ko umengo ari umukinyi ndi mukinyi nka Franco we biriko biranga acha guca abura mu kibanza no bacha bakinyi cumi basha gutanga iyo mvuze uwo mukenyero nuko nyene bivuga ngo hari umukinyi umategerezwa kuba victime mu bakinyi batatu bari basanzwe bakina mu busatirizi kubera ko Jude Bellingham yamaze kugaruka niyo mpamvu navuga ngo no prefera ko Arda na Franco basubirizanya kuruta uko no prefera ngo Jude na Arda basubirizanya kubera ko Jude afise qualité za récupérateur mwiza kuruta abandi bakinyi bose bari mu hagati mu kibuga ku ruhande rwa Real Madrid uretse Federico Valverde basi n'imiburi nanamubonye afise na pressing ibinateye n'ubwo witwa Jude Bellingham Jude arataka akanasubira inyuma kuzibira kandi Jude ashobora kugukina nk'umurimeri 10 mwiza ivyo Arda togukinira ivyo Franco togukinira cyangwa undi mukinyi wese wa Real Madrid ceko bwani novuga ko hako no prefera gutakaza Arda nk'umupase nk'umorganisateur mu kibuga cyangwa nka prefera ngo gutakaza Jude nk'umujwe akina neza agakinisha bagenzi bo mu busatirizi kuri nimero 10 akabakura ku igitutu kandi akaba no mu récupérateur mwiza no hitamo ko bakinisha bose nka sacrifice Franco Mastato no mu myaka 18 Houston Patrick arivuze neza avuga ngo uravye witwa Xabi Alonso bireka arakora kugeza muri kano kanya tumaze kubona karite yitwa Ardagire tumaze kubona karite ya Jude Bellingham mu myaka n'uvuga imeze ihaciye turibuka ko uwitwa n'uvuga ngo Jude Bellingham habaye n'igihe kitari gito avuye muri equipe ya Borussia Dortmund araba mukino uvuga ngo yaje aratsinda ibitsindo bitari bike turibuka ko mu gihe ari babuze witwa Karim Benzema witwa Jude Bellingham nawe yaje atsinda ibitsindo uvuga ngo bitari bike afashe ino attaque equipe ya Real Madrid uno musi Jude Bellingham avuye mu mvune dusanze witwa Ardagire yamaze kubafatisha muri equipe ya Real Madrid ariko bikorera vuba yuko uwitwa novuga ngo Xabi Alonso ateka yibona neza eske kuno musi muri equipe ya Real Madrid wewe ubwawe uraza kubona Ardagire aza kuba bomora mu kibanza nako mu kibuga witwa Jude Bellingham aza kuba mu kibanza canke nawe ubwawe uriko araba ivyi equipe yo muri kirakina uza kubona abakintu batandukanye twa Ardagire na Jude Bellingham bari babakintu uvuga ngo bari bakeneye gukina mu kibuga kiri hagati hakamaze ubundi mukesho kuba yosho kuri kibanza kubwawe uriko araba Ardagire Jude Bellingham abo bakinyi bose uko ari babiri ubabona gute ninde yo kwicara ninde utangura mu kibuga Ubisanzwe Jude Bellingham n'umwe mu bakinyi beza cyane bafishwe no mugwa Real Madrid kanatsinda afise byinshi yakore no mugwa Real Madrid ndetse yanawufashije no mugwi nko nabiciye ku bwambera gishika mugwa Real Madrid yaraje araba present mu kibanza cari kibuzemwo ndavuga umukinyi nka Karim Benzema Jude Bellingham araza aba meilleur buteur wo muri Real Madrid nubwo bitashoboye gukunda ko ashaka kuba meilleur buteur wigira yabaye meilleur passeur kubera ko meilleur buteur yari Vinicius Junior kiyagiye cha Jude Bellingham yari deuxième meilleur yari nyuma ya Vinicius Junior yabaye nyuma ya Vinicius yabaye nyuma ya Vinicius Junior gusaba rushanyi bitari neza cyane ko Jude yari afise umenga 18 uyu mugabo Vinicius afise 22 ariko neza na neza Jude Bellingham yabaye mu bakinyi bafashije umugwa Real Madrid gutsinda cyane ikindi naco novuga ati inyuma ya Jude Bellingham kuja mu mvune niho hagiye kugaragara guhabwa umwanya muri nicano renzo n'umwana Ardagire kandi nawe nyine wavyaje umusaruro kanatsinda no munsi reka araharugwa nk'umwana karafasha mu Real Madrid cyane ku rugero rwo hejuru ariko kandi hakaba hari n'undi muhungu yasizwe ku ruhande ndavuga no Franco Mastato yavuye muri Argentine muri River Plate hariya yaje nk'umukinya aca hagati ariko Xabi Alonso yamukoresheje ku ruhande kandi kanatsinda tugerageje kuraba ivyo no Franco Mastato atanga aciye ku ruhande ivyo atanga nk'ivyo yatanze muri River Plate kuko muri River Plate yabonye nk'umukinyi mwiza afasha umugwi wa River Plate mu gutsinda ndetse no mu gucrea uburyo bwo gutsinda ariko kuva shika muri Real Madrid nivyo urabona ko ari umukinyi yitanga akora ariko ukabona yuko ibintu vyo yakarakora hari ukuntu bidafise finition afise urabura aho Franco afise ahantu menga arabohewe ni kuvuga ugenda undabire par exemple nimba football ya kera Barcelona igifise umugabo witwa Xavi Hernandez, Andres Iniesta na Sergio Busquets. Yego. Ico gihe aba bakinyi baba bari hagati mu kibuga Barca maze gutangura kubura mu kibuga umugabo witwa Pedro. Batangura gukinisha umukinyi witwa Lionel Messi hagati mugabo agakina cyari ya ku ruhande ruriya nyine rukino wa Franco Mastato. Haya kuri nimero 3. Kuri nimero 1. Yego. Nukuvuga Messi ukuntu yakina. Nivyo Franco akina muze mu biraba. Yakina nk'umukinyi atigera narimwe agerageza kwinjira aca kuri ruriya ruhande rw'iburyo mugabo buri mupira wose yafata yagerageza kwinjira mugabo agaruka ino hagati mu kibuga agace tuma wa mukinyi w'inyuma ku ruhande aronka umwanya wo kuza kwirukamo no kwinjiriramwo ribibaye ngombwa iyo bariko baramufata akamuha passe yerekeza hariya ujya mukinyi akaba ari waje gutera amasatiri no kwinjirayo
hanyuma canke uwo mukinyi mu gihe nawe canke uwo Messi mu gihe abonye navuga abakinyi batamuje agaca yinjira agaruka hagati mu kibuga uzundabire neza na neza Franco Mastatoro akina ari mwiza iyo agaruka mu kibuga mugabe yo yinjiye hariya tayari baraba itakaje kubera kukuryo ntashoboye ndetse ego ravye no muri equipe yitwa River Plate nuwitwa nuvuga ngo Franco Mastatoro nuvuga yakina nk'umukinyi w'agati mu kibuga uno munsi yako araza akine ku ruhande mugabo agaruka cyane mugabo mwanya munini wamusanga ariko arakina hagati mu kibuga abo bitaruka no munsi muri equipe yitwa Madrid bafise ya poste nyene yari gukinirako uza gusanga irikira ukiparande n'uwitwa Ardagi areka kanasinda areka uno munsi muri Real Madrid hari gihe wiyumvira ukaraba ati eske gusacrifier uno Franco pese atagenda za kumukinisha ku ruhande ko Jude Bellingham ubona ko umengo ni wa mukinyi asa nkaho umengo biragoye kumwicarika Jude burya biragoye kumwicarika hanze biragoye kumva yuko Jude uwo mugira mu backup ico kintu kiragoye kuko yaguzwe bamutanze ko amafaranga ari nk'umukinyi aje mu gukora yake nk'umustar uwitwa Jude ese Ardagire nawe uno musasa nko wamaze gufatisha agaragara nkaho wa mwana amaze gusa nkaho umengo aramaze kunwana na nuno mukinyi Kylian Mbappé roti nawe nyura uramusacrifice umwicarike Chokibazo mureka ari Jema n'ibintu byo muri Real Madrid bisaba zabi gufata risk Musi umwe niga muri Inter na niga mu wa kabiri ari umungu twakinana yakina kuri zitandatu oya ntiyakina kuri zitandatu yakina kuri 8 hagati mu kibuga twicaranye ku gatebe nyine hajya hanze urazi mu bintu by'amashuri hagi mwasanga mwicaye nko hasi muhagaze canke bashize nko agatebe kamwe mwicarako achara aranyigera ambwira ati nubo bwanwa naba bana basange hano kweri kuri aka gatebe ndi ku bench vre nukuvuga hari umukinyi vre mumonye ku gatebe menga biratangaje kandi biranamaramara ko ati umuntu weri ko api uyu munsi ndibaza eske Ardagire ari capable yo kujua hole Jude Bellingham yojua mu kibuga nikinaba kubera ko nimba dufise Vinicius Junior na Kylian Mbappé buri equipe zose ziyazitegura zizi ngo menace dufise ni izi zibiri ni Vini ni Mbappé umwaka uheze hace yongera ko canke mu myaka iheze nk'ibiri hace yangira ko Federico Valverde akaba menace igira gatatu benshi bakavuga ngo ufata Vini cyangwa ufate Mbappé mugabo hari kindi kimenace kiri nyuma cyitwa Federico Valverde Jude Bellingham nawe yaje nk'ikindi kimenace gikomeye uwo munsi nizera ko buri gihe canke buri equipe yose kibona Jude mu kibuga itegerezwa kubona nka menace igira gatatu mugabo yitwa Jude Bellingham bigatuma ari Mbappé ari Vini bose bavuga ngo sitwe gusa baraba ahubwo baza kuba banafitiye ubwoba niza by'umukinyi yitwa Kylian Mbappé nako Jude Bellingham iyo mpamvu buri baro yose yagwa imbere y'izamu ya equipe ibiri kwihura na Real Madrid par exemple ngino match iheruka buri gihe Jude yaba hari kugira ngo agwane no kwinjiza uwo mupira nta wundi mukinyi afise iyo karite muri club ya Real Madrid eske o sacrifice yagutu no mukinyi woshobora nko gukinisha nk'umufone F yo gukina kuri nimero 10 ari nyuma ya Kylian Mbappé rutini ukabona ko atsinda ibitsindo hamwe Mbappé adashobora gushika umufone F yarakinyi witwa Jude Bellingham hamwe atsinda ibitsindo nyuma ya Vinicius Junior yakina nk'umufone F cyane urazi yuko Joselu yaba mu kibuga Jude akaba ari watsinda eske Mbappé niyo ba mu kibuga Jude akaba ari watsinda kubera ko hari ahantu Mbappé atigera shika mu gukina kwiwe mugabo Jude buri gihe yamashika Arda yarabigerageje mu minsi heze mu ukabona neza ngo harakantu kagisobe je ko bwanje nemeza ngo Arda no kinya akenewe cyane gose muri club kubera ko ni umugabo azi ku delivering imipira iyikwiye gushika arazi kubona Mbappé arazi kubona Vini arazi kwiga match akabona Franco agaze kuno Arda ni wa mwana afise gakarite ko kumenya ati umupira nimba nakahagaza basi afise precision yiwe aprecise cyane umupira ukamushikira umuntu ku rugero rwiza warubona ati warukwiye kumushika kuri uru rugero ako niko gakarite mbona kasaka nk'akari muri Ardagire afise nk'akasumba Jude Bellingham ubundi nawe Jude Bellingham na mu kibuga ni wa mukinyi bitumwako ni wa mukinyi akora ibishoboka byose kugira ngo agwanire umugwi igitsindo kiboneke kugira agwanire umugwi ntibatsinda akora ico nita l'impossible mu kibuga bidashoboka kubera ko ibaza umukinyi akibona abakinyi batatu ba muri mbere canke ba muri ruhande nta kibazo na kimwe bifise ko cyo kwinjiramo kubera ko arabizi neza ko cyo kubakoramo umupira iki ni cambere kigira kabiri azi kugarda ballon iri mu kuguru kugira ngo abasatirize bashobore kwidemarka babone iyo bashobora guhagarara ikigira gatatu ararekipera ama ballon ku rugero rwo hejuru
mugiwe uzi neza ngo fise Chouameni mu kibuga sifise Kamavinga ashobora kufasha kurekipera amabaro kubera ko ashobora kumwicarika hanyuma nkazana umugabo yitwa Chouameni kugira ngo amfashe mu bijanye n'amadiwere yo hejuru n'ibindi bitandukanye no kuruganiza match kubera ko pressure ari gihe umengera ashobora kutamufata cyane Jida bahari kugira ngo agufashe kurekipera amabaro aratuma Mbapakina aratuma Vinakina aratuma ekipe igira ubwoba ese ko umukinyi no musiga hanze gute kugira ngo shire mu kibuga Ardagire mu kibanza ciwe canke se ni ryari twabonye umukino wa Ceballos na Arda bibangamirana ntivyigeze biba kubera ko Ceballos afise umukino nk'uwa Jita Arda afise umukino wiwe yihariye wo gutanga amapasi cyo kubwanje mambo numenga vyo bavyiza ko nk'umuti wa nyuma kanatsinda je kubwanje ntungira no kuvuga no kwinusije nimba Zabi yipfuza gukinisha ekipe nziza kimwe Arda mushire hanze yinjize Franco Masantono mugabo wo Franco arike kumukinisha kuri ruriya ruhande mu gihe abizi neza ngo nta mukinyi mwiza ku ruhande ashobora kuduga akagera imbere mfise kugira ngo aje gutanga amasantre ibi novuga ngo vyokora umugabo twa Dani Carvajal harameze neza canke umugabo twa Trent Alexander Arnold ameze neza kugira ngo Franco kubera ko Franco bwene ndabire nigihe bamuronde bavuga ngo tugiye gusinyisha umukinyi agomba kugira karite nkiza Federico Valverde ico gihe babivuga kubera ko Fede yerwa akina yinjirira cyane kuri ruriya ruhande uyu mugabo twa Franco ariko arakina abakinyi rero babakinyi batabazi gucenka binjira hariya batabazi kwinjira ngo muri surface de réparation baciye ku ruhande mugabo abanyaruka kandi azi gufasha cyane umusatirizi no kuvuga nako mu defenseur no kuvuga mu defenseur ashobora kuduga imbere nka Trent agatanga centre baro gacha barigarukana ukaba wizi neza ngo Franco Masantono aranyaruka arashobora guca yiruka direct kuja kuzibirira uwo mukinyi yamaze kuja imbere cyo kubanemeza ngo mu gihe rero aba bakinyi bataragaruka ngo baje ku rugero rwiza ni vyiza ko Zabi yiga gukinisha Ardagire kuri ruya rohande Franco akamurekera hanze kubera ko Arda nivyo nazokwinjira hariya mugabo azogufasha n'imiburiburi gusa n'utanga ihumure kubijanye no vuga ngo no gukinisha abasatiriza ari Mbappe na Vini ariko kandi kubera ko uwo mukino wa bane Federico aza kubara amaji nyuma kugira ngo aje gufasha kuvula cha kibanza cha nimero 2 canke 3 bivanye naho uza kumumukinishije na Chouameni kandi biza no gufasha Militao nawo kwirekura aduga imbere gukina kubera ko arabizi neza ngo Federico Valverde yaje kufasha kuzibira nuko novuga bimeze muri ekipe yitwa Real Madrid novuga ngo kuri bakino vuga batandukanye yitwa Jude Bellingham yitwa Ardagire nibaza ko mwamaze ko mwumva bitandukanye mwumvise ko witwa Ardagire katafise mwumvise Jude Bellingham ubushobozi novuga afise mu kibuga ariko aratandukana mugabo vyose twumvise ngene biko biravugwa biragaragara ko umukino twa Jude Bellingham ari wa mukino uvuga ngo uko vyogenda kose ategezwa kuba ari muri babakino uvuga ngo boronka ikibanza muri ekipe yitwa Real Madrid